turi kumwe n'abakora mu gisata ca adoption cyo kuronderera abana imiryango, cyane cyane abana b'intabwa badafise abavyeyi bose. Aba rero nibo baheza bakadufasha iyo bafise ico bafasha bakitura ubushikiranganji, hanyuma natwe tukaboriyanta aho bobishira. Uno munsi rero uri hejuru twahisemwo ama orphelina atatu, twahisemwo orphelina Mezokana yo mu Rukago mu ntara ya Kayanza, ca duhitamwo n'iyi orphelina Umusamariya w'imbabazi yaha Ngozi, tuca duhitamwo na orphelina Nice Hope House iri Gitega, zikaba arizo uno munsi twashoboye kugendera. Nta kindi rero catumye tuza, twazanywe n'urukundo nk'uko ubushikiranganji na cane cane igisata c'abana n'imiryango arico kijejwe kwitaho abana no kubaronderera imiryango. Rero twari kuza mu ndwi iheze ariko ntivyashobotse. Twari kuza tugasangira Pasika n'abana ariko ntivyashobotse, mugabo dushimye Imana kuno munsi vyashobotse, tukaba turi kumwe uno munsi tubona uko mumeze duhagararanye n'abana. Rero ntitwashoboye kuzana ivyo mwifuza byose, ariko twarose bike kandi bivuye ku mutima. Mutwakirire rero ibi bike, hanyuma igihe tuzoronka ibindi tuzobiyumvirako kandi tugaruke kugira duha abana. Ntitwibagiye gushimira n'abashinze iki kigo bagize umutima w'urukundo wo gukunda abana, kuko nyene hariho abana usanga ari bantabonikora badafise abavyeyi, batawe bakemera bakagira umugambi nk'uwo wo kubatunga bakabarera. Natwe rero turabateye intege igihe cose igisata c'abana gishigikiwe n'ubushikiranganji bazokwama babakubitirako baraba ukungene bamerewe. Tugatera n'intege abantu bose bahana mu micungararo bipfuza kurera abana b'intabwa, barashobora kutwitura. Turagira mu vyo tujejwe igisata c'abana n'imiryango, turagira adoption internationale, tukagira na adoption nationale. Adoption nationale na abavyeyi bo ngaha mu gihugu baba bipfuza abana, baraza bakadusaba tukababaha, mugabo hariho ivyo tubasaba tukababaha kandi bakaba babo. Turabateye intege, hariho benshi batarabimenya, mugabo abo hanze baramaze kubimenya, bo barabikora kandi bakabikora cane. Turabateye intege rero kugira ngo baze bararera abana. Aha muri orphelina mu bisanzwe si mu muryango. Umwana akwiye gukurira mu muryango afise abavyeyi, akaregwa ari mu muryango.